Mu rugendo amazemwo iminsi hano mu Burundi, umunyamabanga wa Reta ya Vatikano Pietro Parolin yagendeye ibitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore kuri uyu wa 18 Myandagaro umwaka wa 2025. Intumbero y'ugo rugendo akaba ari kwibuka Musenyeri Michaël Courtney. Ibitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore akaba ari ivyo bitaro vyakiriye kw'igenekerezo rya 29 Kigarana umwaka wa 2003 inyuma yo guhura n'abagizi ba nabi muri zone Minago. Kuri bino bitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore irigenekerezo rya 18 Myandagaro umwaka wa 2025 twatewe iteka no kwakira umunyamabanga wa Reta ya Vatikano yaraje rero mu ntumbero yo kwibuka urupfu rwa Musenyeri Michaël Courtney yahuye n'abagizi ba nabi mu Minago. Ico gihe yaciye azanwa bukwi na bukwi kuri ibitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore ashikira muri reanimation aho bagerageje kumufasha uko bashoboye. Narabonye mu bitabo yuko baramuteye n'amaraso amashashi ashika 10 hanyuma baramujana no mu cumba c'ibagiro ira yo operation baramubaga ariko ntibashoboye kurokora ubuzima bwiwe kuko yashitse yamaze guta ubwenge yatakaje amaraso menshi. Rero ni muri iyo ntumbero umunyamabanga wa Reta ya Vatikano yari yashitse kuri no bitaro muri iyo ntumbero yo kwibuka umunonse apostolique Musenyeri Michaël Courtney yahuye n'abagizi ba nabi aho mu Minago. Umunyamabanga wa Reta ya Vatikano Pietro Parolin ari mu rugendo hano mu Burundi kuva kw'igenekerezo rya 12 Myandagaro umwaka wa 2025.